bahungiye hanze y'igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Ines Gakiza. Fabrice ndi mu rukundo hamwe na Steven Yungeko niwe ariko baramfasha mu buhinga bw'ivyuma. Turabaramukije tubipfuriza ikaze mu kiganiro Humura Burundi cuno wa gatatu myandagaro umwaka wa 2020. Muradutunga kuri aka kanya twacerewe, duhere ku ngingo nkuru gishimikiyeko. Hari abarundi barenga 300 bituye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo bafashe bave mu buhungiro mu ikambi y'Imahama mu gihugu c'u Rwanda. Umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi yamenyesheje ko biteguriye kubafasha, ngo bari banasanzwe bafasha bamwe gutoroka iyo kambi y'Amahama. Abarimyi bahurikiye mu makoperative bahamagarirwa kwijukira kuziganya amafaranga nk'uko muza kubikurikira muri kino kiganiro. Urunani rw'amashirahamwe y'ukuziganya RIM rwatanguje isekeza muri iyo ntumbero. Mu kigabane kajugujugu naho tubaganira ku munsi wahariwe amakomine, amamuko n'akamaro k'uwo munsi. Mukanya idonido sangwikazi. Nongeye kubaramutsa, duhere mu gisata ca politique. Bahisemwo gutera akamo kugira n'amakungu azobicabona ko leta y'u Burundi yansinzira y'ibiganiro. Abo n'abarundi baherutse kumenyesha ko inyuma y'amezi 2 atabiganiro bibaye bazofata inzira y'umuheto. Umunyepolitique Jeremy Minani yavuze ku izina ry'abagize uwo mugwi, yishuye no kubibaza kwa kamo kabo gashobora gukwegera bamwe mu mugwi y'abarundi. Twabigize kugira ngo izobe icabona imbere y'abarundi n'amakungu ko twabagerageje bakanga. Rero tuzoguma twisunganya uko dushoboye, ariko ayo mezi 2 niyahera tuzoca dutangaza icese ko iya leta tugomba tuyirwanye biciye mu nguvu za gisirikare. Barya abantu batwara igihugu no munsi ntibashaka amahoro, ntibashaka ko abarundi batora gahembwe. Rero bashaka ko biva mu majambo bikaja mu ngiro, bikaja mu migere, tuzoja muri iyo migere. Ayo mezi 2 niyahera nta yindi nzira izobisigaye tuzosubira gufata. Ntituzosubira no kumva iryo jambo ngo biganiro. Iryo tuzadufata ko ari inzira yugawe burundu, duheze dutunganye inzira. Iyo nayo ni inguvu za gisirikare. Muravuze yuko mu mezi 2 mugiye gutanguza inguvu za gisirikare, ariko kenshi na kenshi turamaze kumva yuko gutanguza ingwano hakoreshejwe umuheto hasabwa vyinshi. Ubwa mbere iyo ntambara si yacu, si intambara y'abanyepolitike. Iyi ntambara ni y'abarundi. Abarundi nibo bugarijwe n'amakuba y'irya leta. Abarundi nibo bariko baricwa n'inzara, nibo bariko baratotezwa mu makambi y'impunzi. Abarundi nibo bafungiwe ubusa ibihumbi n'ibihumbi, nibo babuze ababo. Iyi ntambara rero ni intambara izobishigikiwe n'abarundi bose. Ni intambara abarundi bazoshigikira umwe wese uko ashoboye. Ntawe tuzovuga ngo naterera uburyo canke ibikoresho bya gisirikare, ariko intambara yose ishoboka iyo abarundi bayishigikiye, iyo abarundi bavuga bati barya abantu bariko baragwanya ino leta baje kudutabara. Ntimwibaza yuko kuva mwanditse ubwo rwandiko yuko mwoba muriko murakwegera bamwe mu banyagihugu? Oya, ntabo turiko turakwegera, kuko baba batuyoboka canke abanyagihugu basanzwe baragowe bugarijwe na leta. Jeremy Minani yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Innocent Valentin Singirankabo. Tukiri muri ico gisata c'umutekano na politique, Gratien Rukindikiza akurikiranira hafi biba mu Burundi avuga ko hakiri kare mu gucira urubanza leta nshasha irongowe na Evariste Ndayishimiye. Kubwiwe ngo hariho ivyiza iyo leta iriko irakorera abarundi. Gratien Rukindikiza agasaba ahubwo iyo leta gutera intambwe mu gukora ivyiza, harimo no gufungura abapfungiwe ubusa. nibaza yuko imvugo zimwe nk'ivyo kuvuga ati duhaye umukuru w'igihugu iminsi 60 kugira ngo atagize ibi nandi tuzotera igihugu. Nibaza ko ari imvugo umengo turavye nk'ibintu vya politike cyane cyane bivugwa n'abantu ba politike. Nibaze ko ari ibintu bitaba bifise ifatiro, bitaba bifise mbere n'intumbero nziza kuri uwo muntu bari bariko babivuga, kuko umuntu ariko aritwaza ko hari abantu mu gihugu bari kumwe n'ivya bindi vy'uko baca basubiza iyo ntwaro bayitera ubwoba bwose ku bintu bitahari, ugasanga abantu bari
bariko baricwa bari mu gihugu kuko hajya umutekano turawukeneye ko n'abantu baba bari hanze baba bari ingorane z'umutekano tuba dukeneye yuko n'abari mu gihugu bagira umutekano tuba dukeneye yuko niyo ntwaro iriko iratera imbere yiyumvira ko yoteza imbere ibintu yoba nayibone yiyumva ko iri mu mutekano igaheza ikagira ibintu ico je nibaza rero twosubira gusaba cyane cyane kubwanje ico nisaba umupresident nuko hobaho nk'ibintu vy'uko tezurira nk'abantu ba politike bapfungiwe politike hari n'abapfungiwe ibintu by'amakudeta hari ibihe vyaheruka 2015 n'abandi bapfungiwe vya politike abamenyesha makuru biwacu n'abandi kugira ngo ibe muri ya nzira nyene y'iterambere ya nzira y'ukugurura ya nzira y'ubumwe iri kiraba iyo nzira nkuko bivuga umuntu araheza agafatira umukuru w'igihugu kuvyo yavuga n'ivyo abatangiye gushira mu ngiro bimwe avuga bimwe abarundi bifuza ico gituma rero umuntu yoguma avuga ati tera imbere no kuri twebwe biradushimisha turabe muri ico gihe abarundi bose bazozana iminwe kugira ngo bateze imbere igihugu abarundi nyene bazoraba bati ko tubona biriko biragenda bisubira inyuma kandi byari byatangiye bigitera imbere aho bazokubita kagaho batinya ko wa mukuru w'igihugu biriko birasubira inyuma uraraba ntihabe ari abantu mukorana bariko barakosha nabi canke bariko barabisubiza inyuma mugabo ico novuga nuko iyi ntumbero iri kiraba ari intumbero nziza yobandanya uko vyotuma igihugu c'u Burundi cogorora hahize imisi hariho ingingo zifatwa na leta y'u Burundi zimwe ntiziba zarinze gutangazwa mu makuru nkuko tubibona cyane nk'imbonera kure nivyo abantu abanyagihugu basaba mbere n'abari mu mugambwe wa CNDD FDD urumva ko bitwarira gose imbonera kure zikinjura imbonera kure zifata abantu imbonera kure zahindutse zikigira yuko umenga arizo zitwara igihugu urumva yuko imbonera kure ntizikiri ngaho mu barabara ntizikikinjura nukuri n'ikintu gikomeye president Evariste Ndayishimiye yagize ico umuntu yokimushimira kuko umuntu yozaragaya vyose ibintu biriko birateza imbere biriko birahinduka amajwi ya Gratien Rukindikiza yatororokanijwe na mugenzi wacu Bob Rugurika nari nabibabwiye mu ntango hari umugwi w'impunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda barungikiye urwandiko mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bamusaba ko yobafasha kugira ngo batahuke abashize umukono kuri urwo rwandiko ni batanu mu gihe abari ku rutonde rwabo bivugwa ko boba bifuza gutaha bangana n'amajana 331 muri urwo rwandiko rero basigura ko amahoro n'umutekano vyagarutse mu Burundi ari naco gituma bifuza gusubira mu gihugu c'amavukiro Seleus Hatungimana ari mu barundi batanu bateye umukono kuri urwo rwandiko yakuwe na Emmanuel Niyungeko urwandiko ni kete ariko riri mu buryo bwa petition impamvu yago twebwe twagwanditse turi mu bantu tuza guhunguka hanyuma bose bari kuri uru rutonde mwaravuganye baravuze ico bavyimvira ko mubihuriza ko mwese urabona uburyo bwanditsemwo hariko amazina y'abo bantu uko ari 331 hakabaho n'inimero zabo ndangampunzi bahawe muri HCR bamaze kwandikwa nk'impunzi no kuvuga ni icemezo cy'uko ico kintu abacemeye kandi agishigikiye hari bamwe bariko baravuga yuko batabajijwe ahubwo bagiye basanga bari ku rugo rutonde bakavuga ko batazi n'ingene go bagwarakoze cyo mu kivuga kwiki no kuvuga urabona yuko hariko abantu batanu basinye nka komite y'abantu bahagarariye rwandiko hariko amanimero ya telefone hariko naho baba je numva cyari kuba ikibazo iyo usanga abo bantu banditse kugo rwandika atari impunzi z'imahamba aco twasavye tubirekurirwa n'amategeko mpuzamakungu turabona mwandikira umukuru w'igihugu c'u Burundi mugabo ibijanye no gutahukana impunzi bikorwa n'ishirahamwe HCR n'ico gihugu cabakiye mwaragituye ryabishiye gute mu kwezi kwa gatandatu twarandikiye uhagarariye impunzi ngahi Mahama tubereka neza ko twe twifuza gutaha dutanga kopi muri HCR no muri Minema n'ubushikiranganje burabi by'impunzi ngaha mu Rwanda ariko gushikana n'uyu munsi nta nyishu turahabwa boza bakatubaza turiteguye ko twoca duhambira imizigo yacu tukitahira mu bisanzwe guhunguka hariho igihugu waje uvamwe hariho leta yakwakiriye hakabaho na HCR igomba kuguha ubufasha ugeze mu buhungiro ico gihe mu guhunguka muri iyo nyabutatu iyo wituye umwe muri abo ashobora kugukemurira ikibazo dusaba yuko twotahukanwa mu burenganzira bwacu mu gateka kandi bijanye n'amategeko tudaciye mu kigunda izuba riva bene mutaga babona
Bamwe mu mpunzi zo mu ikambi ya Mahama bavuganye n'uruganda rwa RPA bari kuri urwo rutonde bamenyesha ko batazi ingene urwo rutonde rwakozwe kandi ko batagishijwe inama. Ishirahamwe HCR ishami ry'u Rwanda rimenyesha ko abo barundi batabituye ngo babashikirize icifuzo cabo cyo gutaha, naho gushika ubu atamasezerano nyabutatu ahuza Burundi, u Rwanda n'ishami HCR yo gutahukana impunzi ahari. Umuvugizi wa HCR mu Rwanda abwira impunzi zose zifuza gutaha kwitura umwe wese ku gatwe kiwe iryo shirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi, iryo naryo rikazobafasha mu buryo rishoboye. Elise Ville-Chalence avugira HCR mu gihugu c'u Rwanda. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord tripartite entre le Burundi, le Rwanda et l'HCR pour une opération de rapatriement organisée. Par contre, ce qu'on observe depuis au moins en 2019, c'est qu'environ 200 gushika ubu nta masezerano ari hagati y'u Burundi, u Rwanda na HCR araba ivyo gutahukana impunzi. Gusa kuva novuga mu mwaka wa 2019 hari abarundi bifuje gutaha hanyuma baritahana ubwabo. Twovuga ko ku kwezi hataha nk'abashika 200. Mu gikorwa cyo gusuzuma dusanzwe dukora twagize mu mpera z'umwaka wa 2019 twagisozera mu kwezi kwa mbere uno mwaka. Benshi mu bahungiye aho mu ikambi ya Mahama batubwiye ko barindiriye bizova mu matora ko ariho bazoheza bakabona ko bashobora gutahuka ata mpungenge y'umutekano. Uyu munsi ko ayo matora yaheze, inzego nshasha zigashikira ubutegetsi, kumbure hari impunzi zifuza gutaha. Ari naho nibaza bamwe muri bo bituye abategetsi b'u Burundi ngo babafashe batahi wabo. D'en faire appel aux autorités burundaises pour voir dans quelle mesure ils pouvaient recevoir de l'assistance, sûrement de leur gouvernement, pour pouvoir rentrer chez eux. C'est une lettre, encore une fois, qui a été adressée aux autorités burundaises et non pas au HCR, au Rwanda. Mais nos équipes sont tous les jours sur le terrain, à la disposition des réfugiés, et ils peuvent nous approcher directement pour nous informer s'ils souhaitent rentrer dans leur pays d'origine. N'urwandiko bandikiye rero abategetsi b'u Burundi ntibarurungikiye HCR ya hano mu Rwanda, ariko abakozi bacu ba makuru bugaho mu ikambi barashobora kutwitura bakatumenyesha ico cifuzo cabo co gutaha. Bamwe muri bo barakeneye imfashanyo kugira bashobore gutaha, kandi ni ibintu vyumvikana bamaze imyaka 5 mu buhungiro. Ariko aha umwe wese atwitura ku gatwe kiwe, bose ntibakeneye gufashwa kumwe. Ivyo navyo rero birategurwa n'uburyo bukarondegwa. Hari n'abakenera kumenya amakuru yuko iwabo vyifashe, gutyo bashobore gufata ingingo bazi neza uko bimeze. Naho nyene bo kwitura abakozi bacu bakabibafashamwo bakoranye na bagenzi bacu ba HCR yo mu Burundi. Abo bakozi bacu ni nabo baheza bakiga bakaraba ivyo basabye ko bishobora kuboneka vyose, ariko umwe wese asaba ku gatwe kiwe akanishurwa ku gatwe kiwe. Évaluer leurs besoins et savoir dans quelle mesure il serait possible de pouvoir les assister pour leur retour en fonction de leur situation individuelle. Mais c'est une demande qui doit être posée individuellement. Umuvugizi w'ishirahamwe HCR mu gihugu c'u Rwanda yasobanuwe mu rurimi rw'ikirundi na Marie-Ange Irakoze. Ku ruhande rw'u Burundi, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano w'abanyagihugu ngo burindiriye guhabwa amategeko n'umukuru w'igihugu kugira ngo batangure imyiteguro yo kwakira abo barundi bipfuza guhunguka. Vyashikirijwe na Pierre Nkurikiye avugira igipolisi hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri wa mbere. Pierre Nkurikiye yanahishuye ko hari n'impunzi zimwe zari zimaze iminsi zifashwa gutoroka iyo kambi ya Mahama n'igipolisi c'u Burundi. Petero Nkurikiye avugira igipolisi c'u Burundi. Kabuhinga iryo kete twararibonye, igisigaye ubu bibaza yuko iryo kete rishobora kuba ritarashika ino ritarashikira uwo ryandikiwe, ariko iryo kete n'iryashika hanyuma ubushikanganje bukaronka amategeko nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabivuze, avuga yuko leta ari leta mvyeyi kandi leta nkozi. Leta mvyeyi rero ntishobora kuba leta mvyeyi ku gice kimwe c'abarundi, ni leta mvyeyi ku barundi bose, baba abari ngaha mu gihugu c'u Burundi, baba n'abari inyuma y'igihugu c'u Burundi ku mvo nyinshi zitandukanye, harimwo n'abo bariyo kubera ko bahunze. Ubushikiranganje rero buriteguye kugira ngo iryo kete niryamara gushikira abo rigenewe bakabuha intumbero. Ubushikiranganje buriteguye kugira ngo buce bushira mu ngiro ibikorwa vy'ubuhinga bijanye n'ico gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi zose ziri muri iyo kambi ya Mahama, mbere n'iziri mu yandi makambi
yo mu bindi bihugu canke mu tundi duce tw'igihugu c'u Rwanda kuko turabizi ko hariho n'abatari muri iyo kambi ya Mahama ariko bari muri ico gihugu c'u Rwanda hari abari mu makambi hari n'abatagiye mu makambi bipangiye amazu hari abari mu bisagara bitandukanye za Kigali n'ahandi bose turabazi ko n'abavukanyi turazi naho bari imbere bashaka umwumwe abo bose rero ubushikiranganji buriteguye kugira ngo buce bushira mu ngiro ubwo nyene ubushikiranganji rero buriteguriye gukora ivyo vyose bizaba bikenewe kugira ngo abo bantu bifuza bashobore gutaha mu buntu kandi byisunze amategeko no kuvuga yuko atana kimwe kitazokorwa kugira ngo abo bana b'u Burundi baze igihugu c'amavukiro cabo bafashanye n'abandi biteza imbere aha rero nkuko nabo nyene muri irya kete bavyivugira leta ishitera kamo abo bose bahora bataborohereza mu bikorwa byabo byo gutaha kuko turabizi yuko ahora haza umwe hari nabo twahora dufasha kugira batoroke iriya kambi bagashika umwe baratubwiye neza yuko batoroherezwa aha rero dutera n'akamo abataborohereza ko baba bitegure mu mutima ko bategerezwa kuborohereza bagatahuka kuko igihugu c'u Rwanda si igihugu c'iwabo igihugu cabo ni igihugu c'u Burundi. Yari Petero Nkurikiye havugira igipolisi c'u Burundi uruganda rwa RPA twarondeye Jean-Claude Karegwa Ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarungikiwe ubwo rwandiko ariko ntiyitavye telefone yacu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye Facebook, YouTube, Twitter no kuri website akaburungu RPA akaburungu BI. Tubandanirize ikiganiro muri Burundi mu gisata c'ubutungane intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi Etienne Habimana ari mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye uwo musirikare yagirizwa kuba yarashe umwana w'umubanyi wiwe ku munsi wa gatanu muri zone Kamenge muri kino gihe uwo yarashwe akaba ari mu bitaro by'abaganga batagira imbibe i Bujumbura idonido na Walter Kwizera. Iyo ntwazangabo Etienne Habimana aheruka kwinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba afise ipeta rya lieutenant colonel nimero matricule yiwe ikaba ari 69 amajana 737. Lieutenant colonel Habimana akaba avuka muri commune Gahombo mu ntara ya Kayanza. Amakuru dukura mu Kamenge aho colonel Etienne Habimana asanzwe aba avuga ko ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye turangije yarashe umwana w'umuhungu w'umubanyi wiwe kwitama igihe uyo mwana yari atashi wabo avuye mu munsi mukuru w'Ilaidi. Uyo mwana yaciye ajyanwa kwa muganga mu bitaro by'abaganga batagira imbibe MSF biri muri quartier Kigobe mu gisagara ca Bujumbura. Lieutenant colonel Etienne Habimana yaciye hagarikwa uwo munsi nyene ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba aho amaze amajoro 3. Iyo ntwazangabo ni nayo yaheruka kwifatira mu gahanga umushingamateka Agatorwasa imuhebuza ko atawo kwemera ko aramutwa igihugu naho vyogenda gute. Hanyuma ngoma ndakora inkone y'ugishitsi mu vyumve canke mureke ubushaka vyumve canke yashaka sigero aho muhayagiza ngo gwasa azotwara mbe azotwara abandi yotwara abandi mbe igihugu kiyo kirazurwamo ibinogo vy'imivyimba y'abahutu yamazwe gweza 65 kandi nagwasa rimwe mu babikoze ubu naho ngwaze gucikira intwaro z'abahima batumatse bagenda mu yamuhayo majwi tuzabikuzotwara iyo azoba yagikuye n'ubuzokimuhu wariwe azorahira imbere zande. Ayo majambo Lieutenant Colonel Habimana Etienne yari yashikirije mu kwezi kwa gatanu igihe Burundi bwari ko bwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu. Walter Kwizera muri ico gisata c'ubutungane nyene hamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije amezi 9 n'iminsi 12 bafungiwe mu ibohero ry'intara ya Bubanza sentare nkuru ya Bubanza hamwe na sentare isuramwe imanza ya Ntahangwa zimaze kubaburanisha zabaciriye zose ugufungwa imyaka 2 n'igice n'ihadabu ry'umuriyono kuri umwe Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bahagaritswe bari bagiye gutohoza amakuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajejwe umutekano n'umugwi witwaje ibigwanisho muri commune Musigati bagirizwa kugerageza kwifatikanya bitagishoboka n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu amashira hamwe aharanira agateka kazina muntu yaba ayo mu Burundi na mpuzamakungu co kimwe n'amashira hamwe y'abamenyesha makuru bose asaba kwa abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu borekugwa kuko kubgabo nta kindi bariko barazira atari umwuga wabo.
Mu gisata c'umutekano naho abantu 12 ni buruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe mu gihugu muri indwi twaraye dusozereye muri bo 5 bato wari biziga mu ntara ya Cibitoke yonyene. Emmanuel Ndayishimiye. Duhereye mu ntara ya Cibitoke hishwa abantu 5. Bane bato wari biziga hafi y'ishamba cimeza rya Kibira ku mutumba Myave zone Ndora muri komine Bukinanyana kuwa 3 heze. Ababonye ivyo biziga bavuga ko vyari vyambaye umwambaro w'igisirikare c'u Burundi kandi bimaze kononekara. Uwundi numunyezamu yatowe ari kiziga hafi y'isoko rya komine Rugombo. Abagandaguwe uwo munyezamu nibigeze bamenyekana. Mu ntara ya Bubanza naho muri komine Mpanda uwitwa Siriyake yaratowe ari kiziga mu murima w'umuceri kuwa 3 heze. Amakuru Bubanza avuga ko Siriyake yari amaze imisi 4 abuzwa irengero. Amakuru ava muri komine Buhiga mu ntara ya Karuzi avuga ko naho nyene hishwe abantu 3 muri indwi turangije. Muri abo harimo umugabo n'umugore bishwe baciwe imitwe ku mutumba Bushirambeho kuwa 4 heze. Abajeje intwaro bamenyesheje ko amatohoza yatanguye. Uwundi n'umugabo azwi ku izina rya Gahungu Odas yatowe ari kiziga ku mutumba Mwoye. Ibijanye n'urupfu rwiwe rurimwe igifungo kuko bamwe bavuga ko yiyahuye abandi bakavuga ko yishwe. Uwitwa Prime Sindabagira nawe nyene yarishwe aciye umutwe ku mutumba Kivumvu zone Mutoyi komine Bugendana mu ntara ya Gitega kuwa mbere uheze. Amakuru avi Bugendana avuga ko yategerewe n'abantu atashe. Kuri uwo musi nyene ikiziga c'umuntu atashoboye kumenyekana caratowe ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika muri zone Rukaramu muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ico kiziga cari kimaze kononekara. Abajeje intwaro bakaba baciye batanga uruhusha rwo kumuhambisha hatabaye amatohoza. Uwanyuma yamenyekanye ko yagandaguwe muri indwi turangije n'uwo mu ntara ya Kirundo. Shirambere w'imyaka 35 yishwa zibaguwe ibibugita na se igihe yariko abangurukanya se na mukase bariko baragwana. Uwagirizwa icaha akaba ari mu minwe y'igipolisi. Humura Burundi. Uburundi bwasubiriye kwizegwa kurongora inteko mvamakungu ziri kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Ugiye kurongora izo ngabo ni Lieutenant General Diomede Ndegeya asubiriye Lieutenant General Tigabu Yilma umunye-Ethiopia yararongoye izo nteko kuva mu mwaka wa 0 mu kwezi kwa 0 umwaka wa 2019. Ivyaranze Lieutenant General Diomede Ndegeya tubibwirwa na Onesime Dushimagize. Lieutenant General Ndegeya Diomede avuka mu rumeza ku mutumba Rusama muri komine Songa intara ya Bururi. Ari mu mugugwi wa 18 mu ishure kaminuza y'intwazangabo ISCAM. Yabandanije inyigisho za kaminuza mu gihugu c'u Burusiya. Arakurikira inyigisho za gisirikare mu gihugu c'u Bushinwa n'igihugu c'u Bufaransa. Yagira shingo mabanga atandukanye harimo kurongora amakambi ya gisirikare no kurongora ishure y'intwazangabo nkuru zija kunonosora ibijanye no gutwara umugwi munini n'ubuhinga bwo gukorera mu biro bikuru vya gisirikare. Commandant du groupement des études militaires supérieures mu rurimi rw'igifaransa. Lieutenant General Ndegeya yarabaye kandi n'umukuru w'ibiro bijeje inyigisho mu gisirikare, chef d'état-major de la formation mu rurimi rw'igifaransa, araba n'icegera c'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare. Yarakoze mu buserukizi bw'u Burundi mu gihugu ca Misiri nk'ujejwe ivyo kwivuna abansi attaché militaire mu rurimi rw'igifaransa. Yarakoze kandi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi nk'umuhanuzi w'umushikiranganje mu bijanye na politike n'imigenderanire. Akaba agiye gusubira muri ico gikorwa cyo kurongora inteko mvamakungu zarungitse kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. Umunye-Ethiopia Lieutenant General Tigabu Yilma yararongoye izo nteko kuva muri 0 umwaka wa 2019. Lieutenant General Ndegeya abaye Murundi agira kabiri arongoye izo ngabo za AMISOM inyuma ya General Silas Ntigurirwa yazirongoye mu mwaka wa 2014. Kuri uyu Imana niho Lieutenant General Ndegeya Diomede yashikaho muri Somalia kurongora izo nteko mvamakungu zigizo niziva mu bihugu vy'u Burundi, Djibouti, Kenya, Uganda na Ethiopia. Urakoze Onesime Dushimagize. Mu bijanye n'ubutunzi abanyagihugu bahurikiye mu makoperative y'abarimyi bahamagarirwa kuziganya n'urunani rw'amashirahamwe y'ukuziganya no kuguranana yo mu Burundi RIM mu mfunyapfunyo. Byashikirijwe kuri uwa mbere na Marie-Louise Kamikazi umuyobozi nshingwabikorwa muri urwo runani mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Hakaba hari hahejeje gutanguzwa isekeza rizomara amezi 3 ryo guhimiriza abarimyi ukuziganya. Marie-Louise Kamikazi anamenyesha ko iryo sekeza rizotangurirwa n'inyigisho zijanye no kuziganya ahakurikijwe amategeko. Tumukurikire. Intumbero dushaka gukoresha uno mwaka
kandi nshasha turavye ingene twahora dushigikira amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana. Twashatse ubwa mbere na mbere guhera ku inyigisho zizoshikirizwa amakoperative y'abarimyi ikorera mu gihugu hagati. Izo nyigisho rero ni inyigisho zigamije kwereka abenegihugu ubuhinga bwemewe n'amategeko bwo kuziganya, bakaziganya baziganiriza imigambi yabo yo kurima, bakaziganya umwimbu uvuye mu byo bazoba bashoboye gushora. Izo nyigisho rero zizohabwa imboneza mu makoperative. Tuzokwigisha abantu babiri b'imboneza mu koperative imwe kandi tukazofata amakoperative 30 mu ishirahamwe ryose ryo kuziganya no kuguranana. Bamenyeshe yuko muri risekeza hariho amashirahamwe 19 yo kuziganya no kuguranana yiyandikishije kugira ngo aje muri rino sekeza. Tuzoshobora kwigisha amakoperative 570 kandi ayo makoperative akazoca aja mu banywanyi babo akabigisha nabo izo nyigisho bazoba baronse. Izo nyigisho no kugira ngo muri iki kiringo c'amezi 3 abanywanyi babo makoperative bijukire kuziganya babicishije mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, kandi bongereze n'igitigiri c'abanywanyi mu makoperative yabo. Ivyo bizotuma rero muri ya mashirahamwe yacu yo kuziganya no kuguranana hongerekana imbitso z'abenegihugu b'abarimyi kandi amakonte yongerekana. Murumva yuko tuzoba turiko turafasha abenegihugu kuva muri bwa buryo bwo kuziganya temewe n'amategeko bakaja mu buryo bwemewe n'amategeko. Urunani RIM rwatunganije iryo sekeza rubifashijwemwo n'ishirahamwe ry'Abadagi Fondation Allemande de Caisse d'épargne pour la coopération internationale. Imbere y'ugusozera tubashikirize ikigabane kajugujugu. Kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya mbere Myandagaro umwaka wa 2020 Uburundi bwarahimbaje umunsi wahariwe amakomine. Muri kino kigabane kajugujugu turabira hamwe ibijanye n'uwo munsi, amamuko yawo hamwe n'akamaro wo bufitiye abanyagihugu. Umudereva ni Trésor Niyongabo. Kajugujugu. Kajugujugu ni ikiganiro kidusesangurira ibijanye n'ibihe bikomeye biranga ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu giha ijambo imboneza abanyepolitike, abahurikiye mu mashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike, amashirahamwe y'abakenyezi, amashirahamwe y'ugwaruka, eka n'uwo wese yifuza guterera umuganda mu buzima bw'igihugu. Ikiganiro Kajugujugu mugishikirizwa ku misi yose ya mbere n'abamenyesha makuru ba Radio Publique Africaine, ijwi ry'abanyagihugu. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze nshuti banywanyi ba RPA mu kiganiro Kajugujugu cyo kuri no wa mbere igenekerezo rya 3 Myandagaro 2020. Kuva mu 2013 Uburundi burahimbaza umunsi mukuru wahariwe amakomine wamutegurwa mu ndwi ya mbere y'ukwezi kwa Myandagaro uko umwaka utashe. Uwo munsi mukuru ukaba watangujwe n'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abategetsi barongoye Uburundi bakavuga ko ari akaryo keza ko kwishushanya n'abanyagihugu bato bato bagizwe hanini n'abirimizi, bakagira umunsi mukuru, bagasangira, bakongera bakaganira kubijanye n'iterambere ry'amakomine babayemo. Ngo nakaryo kandi ko gusuzuma aho ikivi kigeze no gusangira ivyiyumviro kubigiye gukorwa. Muri uyu mwaka w'2020 uwo munsi ukaba wateguwe kuri uyu wa gatandatu uheze igenekerezo rya mbere Myandagaro. Muri kino kiganiro tuza kurabira hamwe n'abatumire harimo n'abanyepolitike bakurikiranye ibijanye n'iterambere rusangi, uko uwo munsi utunganijwe n'akamaro wo bufitiye abanyagihugu.
kuri mikro muri kumwe na Trésor niyo ngabo sangwa ikaze. Uri radio shahu uri radio. Ndasubiriye kubaha ikaze nk'uko nari mpejeje kubibabwira. Umunsi mukuru w'amakomine mu Burundi watangujwe mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ishingiye kuguha ubwigenge amakomine. Kenshi na kenshi rero abategetsi barongoye ibisata bikomakomeye by'ubuzima bw'igihugu bakaja guhimbariza uwo munsi aho bavuka. Bamwe n'abandi bakabona ko uwo munsi usa n'uwashushanijwe n'umunsi mukuru w'umuganuro wahimbazwa ku ntwaro ya cami, bafatiye ku kuntu utunganijwe n'amajambo ashikirizwa n'abategetsi kuri uwo munsi. Naho biruko mu mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politiki bavuga ko uyo munsi mukuru w'amakomine ugoye gutahura mw'itunganywa ryawo. Ku bwa Vitali Nshimirimana arongoye ishirahamwe Force ati intumbero yategerezwa kuranga uwo munsi nijanye n'ibikorwa biharangurirwa. Umunsi wahariwe amakomine mu Burundi uragoye gutahura intumbero leta iwuha n'ingene abavuka mu makomine atandukanye y'igihugu bawutahura, kuko uwo munsi ubona abanyagihugu abajeje intwaro hamwe n'abavukaho canke abahakunda umugabo bari mu nzego zikomeye z'igihugu baza bagahura bagasangira, ukayoberwa yuko wabaye umuganuro, ukayoberwa yuko wabaye umunsi mukuru kavukire wo guhaya ivyamwa canke ivyimburwa muri ako karere, hanyuma ukanayoberwa n'ico abahahuriye baheza bagashingira ko bakaganira. Kuko ubaye umunsi mukuru wahariwe amakomine, umuntu yoca yitega yuko abavuka muri iyo komine, abahaba hamwe n'abayifasha, yuko bahura bakayaga bakaganira bakisuzuma bakirimbura bakarabaho bagejeje na cane cane mu bikorwa vy'iterambere, mu bikorwa vy'umutekano, mu bikorwa vy'agateka kazina muntu, aho abanyagihugu bashobora mbere no kuronka ijambo, kuko muri rirya bwirizwa rigenga amakomine bisanzwe vyanditswe yuko kabiri mu mwaka abanyagihugu cyo kimwe n'amashirahamwe akorera muri komine, amakoperative n'ibindi bironkwa akaryo ko kuyaga n'abatwara kugira ngo bashikirize ingorane canke ivyifuzo bafise. Federico Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba yarananonosoye ibijanye n'iterambere rusangi, avuga ko intumbero y'uwo munsi ari ukuryoshya abanyagihugu kugira babibagize ivyo abategetsi bategerezwa kubakorera. Federico Bamvuginyumvira ati abategetsi b'u Burundi bari bakwiye ahubwo gushira mu ngiro imigambi y'abanyagihugu aho kubareshesha ibihendwa abana. Uburyo politiki yifashe mu gihugu nyuma y'amatora, uwo baza abanyagihugu nibaza ko yoronka neza ivyiyumviro bikomeye, kubera ko ibyabaye mu matora ntawe utabizi, aho abanyagihugu benshi bashize siko bariko baratwarwa. Nibaza rero nti mwene uyu munsi mukuru ushobora kuba umunsi mukuru wo kuryoshya abanyagihugu. Muribuka mu 2010 ijambo rya mbere batuzaniye yiswe tolerance ubusa kubyerekeye kurwanya kuby'ibiturire, ariko ibyavuye mu mwarabibonye. Nibaza ko ibiri mu buryo umuntu abona baza kwegereza abanyagihugu kubera ko baba bagize abanyagihugu biyumvira bakagerageza kubumvisha yuko ibyo byumvira atari byo. Ndabiha nk'intumbero yo kwegereza abanyagihugu kugira ngo bibagire ibyo baba bagiriye, ariko nibaza ko imyaka 15 iheze yamaze kutwereka ishusho ikwiye y'umugambi witwa CNDD-FDD. Nibi nivyo muri inkuru nziza yagira mu bisanzwe mwene iyi misi witwa imisi mikuru y'amakomine yoba ari imisi hanini bari umwanya wo kuvuga ibibazo biri mu gihugu, bakaronka umwanya abanyagihugu kuvuga ibyo babona bibabangamiye n'ivyo by'ubutegetsi bwabo buba bwagiye ahandi bakabishikiriza atabwoba, gutyo abategeka bakamenya aho bariko barategeka abaribo. Ibibazo muri bafata nk'umenga n'abana bahendwa, gutyo ukamenga nta kintu babona, ukamenga nta jambo bafise. Mu munsi ahubwo iyo bakeneye ibyo bafasha, uwo munsi wo kubizana bakabishikiriza aba banyagihugu ngaho bumva babona. Eka no kubw'umunyepolitike Karori Nditije ngo abategetsi baba bashaka guhuma amaso abanyagihugu. Kubwiwe rero ngo umunsi mukuru wahariwe amakomine
warukwiye ahubwo kuba akaryo ko kwirimbura mu bijanye no gutorera inyishu ibibazo by'abanyagihugu. Jewe ndabona nuko ubutegetsi buriho aseneze ku myaka ya 15 kubera atakintu kiboneka kagiriye abanyagihugu amakomune batera imbere ico bagira baba mu maso bakategura ibyo byo gusangira n'abanyagihugu bakicara ku mikeka bagasangira bakarishiminwe ukamengo baciye baja mu bukene kubwo abanyagihugu barimwe mugabo mbere ho baza bafise imiduga amafaranga menshi bagaca basigara muri ubwo bukene baca bitumukira bagasubira iwabo ntibasubire kubaraba cyangwa n'icyo bamarira ku bwanje rero mbona yuko ari guhenda abanyagihugu ngo barabakunda ngo barabegereye ngo barabitayeho mugabo uwo munsi mukuru wogira intumbero ukagira akamaro yabo bagira bati twebwe twicare tuvugane na musange tuvugane n'abajenama bakomeye tuvugane n'abakuru b'imitumba ingorane bafise zerekeye iterambere haba mu mashuri haba mu mazi meza haba mu buraro kugira ngo bagire bati ubu rero umwaka uza tuzoba twashitse ku migambi niho uwo munsi mukuru woba ufise akamaro gafite n'ico usigura n'ico umariye abanyagihugu. Muti mbega none uwo munsi mukuru w'amakomine woba ufitiye akamaro akahe abanyagihugu? Vital Nshimirimana arongoye ishirahamwe Force agira ati kwicarana n'abanyagihugu vyonyene ntibihagije, abategetsi bari bakwiye nyabuna kwitaho gusangira ijambo n'abanyagihugu kurusha gusangira intango. Ivyo tubona uno munsi nuko bitandukanye cyane n'ivyo vyanditswe muri ayo mabwirizwa canke ivyo abanyagihugu bakeneye, kuko uwo munsi ubona abakuru bamwe bitwa abagenero canke bamwe bafise ivyo bajejwe mu ntwaro ya CNDD-FDD bagenda biyerekana yuko baciye bugufi bakaja kwicarana n'abanyagihugu bagasangira urwagwa bagasangira ijumbu bagasangira ibitoki. Mugabo ivyo tubonamwo agahemo, tubonamwo mbere ibintu no kwita agashinyaguro baba ariko bakorera abanyagihugu bo muri komine, kuko ivyo sivyo baba biteze kubaza aho kubaka ibitaro, aho kubaka ivuriro, aho kubaka ishuri rya komine canke igitarwa bigeze. Niba bakeneye yuko kubona ngo Evariste Ndayishimiye yaje yambaye impuzu zisanzwe, yaje yicishije bugufi, yicaye ku musasiro, yanyoye urwagwa, ivyo nta kintu na kimwe biheza ngo bibwire abarundi. Niho rero twibaza yuko abatwara igihugu c'u Burundi bakwiye kuhagabira bashaka kugira umunsi mukuru wahariwe amakomine. Koko uwo munsi mukuru wahariwe amakomine, abanyagihugu abakorera muri iyo komine harimwo n'abagwizatunga, harimwo n'abafasha mu iterambere, n'aba bajejwe abaremesha kiyago canke abajejwe kuremesha ijambo ry'Imana, bose baronka akaryo ko gushikiriza ico biyumvira, bavuge bati ngaha muri komine Mwakiro, ngaha muri komine Buyengero, ngaha muri komine Bukinanyana, ngaha muri komine Rutovu dukeneye yuko habiki, dukeneye yuko hahinduka iki. Bitari ivyo naho boheza bakarondera izindi zina babiha. Federico Bamvuga Inyumvira avuga ko kwegereza intwaro abanyagihugu ari ukubakenura aho kugira ngo zana amagi zana amasoro ku banyagihugu batagira aho bikora. Ukwiyegereza abanyagihugu ni ukwegereza intwaro abanyagihugu. Iyo ntwaro rero nyine bayiyegereza nibaza ko atari kurya, nibaza ko ari ikintu kinini cyane bungukana cyane muri iki gihe kuberejwe n'ikwiza coronavirus. Iyo mukuru w'igihugu nyine yavuze ati coronavirus niyo mwansi wa mbere, ngabo gatana yicire mu banyagihugu harimo ari nyura n'agakenge nta no kwifuka ku munwa nibagero ibyo byose bisigura iki. Ni kuvuga ko abarundi kwiyumvira yindi politiki nshasha yo kugirira ibyiza abanyagihugu atari kugenda kubasaba ngo nimugane mu byanyu ngo musangire. Burya mu banyagihugu ndazi neza ko hariho abantu bafise ibibazo byo kurara bariye bakafise ibintu bozana gutyo ngo baje gusangira n'abandi, kuko uyu munsi ikibazo cy'ubukene cyabwirizwa kuba kirimo kiritwararikwa na leta, bakagira urutonde rw'abantu bose habwa ari abakene badashobora kuronka amafaranga 1000 ku kwezi, abo bakaba bafashwa aho kuza gusangira n'abandi, abandi babitwengera. Karori Nditije nawe arongera akagira ati umunsi mukuru w'amakomine wazananye n'icipfuzo cy'umuhisi Petero Nkurunziza
yashaka kwigira umwami mu Burundi ari nako gushaka kugereranya n'umunsi w'umuganuro ngo naho atasano binafitaniye. Umuganuro wari umunsi mukuru hambaye kuko wabigariye mu mwaka kandi umwami yasanye uhezagira ibintu by'imbuto bagimbuye n'ibindi mugabo bazi ko yakwira Petero kuri ibyo agomba kugarukana ibintu by'ubwami kugira ngo kumbure atware ubuzima bwe bwose mugabo Imana iko yabishatse kubwami ko nabivuze ntaco bisa bisana n'umuganuro kandi hariho imico yakayije n'indi twogumana kiza n'ingene kugarukana umuganuro n'umunsi kuko nta kibanza ufise nta siguro ufise n'ibintu yakunda kugira yuko abo bantu bagomba guhuma amaso abarundi bagashira mu bintazi kugira ngo bene ibwabone yuko atacu bamari kandi babyure agati bagira ati abo bantu badishira mu bintazi abantu babwira ati cyane inzoga byanirya urega ijya mu bindi inzoga bazana umunyagihugu kumbure kijya kibido cy'icugwa bazana bakeneye kugurisha kugira ngo aronke amafaranga agura kunyu agura utaragiye agura tuguta ibyo byose yerekana yuko batuma bashishagura badafishe kubera berekeye yuko bari kumwe nabo naho habana kandi ku bwanje bihendwa abana ngo ku n'umugore. Ni kuri uyu mwihwezo wa Karori Nditije dusozerera ko ikiganiro kajugujugu cyo kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo rya 3 Myandagaro 2020. Ico naco kikaba cari gishimikiye ku munsi mukuru wahariwe amakomine mu Burundi hamwe n'akamaro kawo. Ndakengurukiye bimwe bivuye ku mutima abatumire baduhaye akanya tukaganira. Ndashimiye kandi mwebwe mwese mwaduteze yombi. Sinogenda ntashimiye Juvienne Ninahazwe yamfashije gutunganya kino kiganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Trésor Niyongabo naho ubutaha. Cyari kiganiro kajugujugu. Tuzosubira ku munsi wa mbere nk'aya mango. Trésor Niyongabo tugukengurukire na wewe ku kigabane kajugujugu waduteguriye kandi uhejeje kudushikiriza. Ni naha dusozere kiganiro muri Burundi cyo kuri uno wa mbere igenekerezo rya 3 Myandagaro umwaka wa 2020. Mwakoze mwe mwadukurikiye. Ndashimiye bagenzanje batorokanije amakuru muhejeje gukurikira nibagiye abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Ibihe vyiza ahiwanyu. Ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye